ejo mu gitondo hategekanywa ko hazokwaka izuba cemwo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazobakanye kurusha handi akazoye mu ntara za Bururi, Gitega na Kayanza aho ipimo ze ku dogere Celsius 12. Ku muhingamo hategekanywa naho nyene ko hazokwaka izuba cemwo n'ibicu bikeya mu ntara zose zigize igihugu cacu kiretse mu ntara ya Bururi aho hategekanywa ko hazoba ari ikirere kirimwo ibicu vyinshi. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bizokwibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho bizoye ku dogere Celsius 30. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isaa 12 zirenga iminota 5 rirenge isaa 12 zirenga umunota umwe zo ku mugoroba. Akaba ari ngagaruke makuru ategekanya ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu Rifeneto ry'inka yabashikirije.